bakunzi bimbonesha kure Dikobu TV ibyo abarundi bari mu mahanga kaze muri ano makuru mushikirizwa na jewe Adrien Sibomana. Ingingo nkuru nazo zigize ano makuru yacu yo kuva munsi nizi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze ikiringo cy'iminsi 15 bw'ubushikiranganje mu byo bujeje ari mu budandaji buwe bwatunganije ibijanye n'ibiciro by'ibyankenerwa. Mu gihugu ca Mozambique naho imyigaragambyo y'abene gihugu irabandanya. Iyo myigaragambyo rero ikabiri kizana ingaruka mbi ku barundi basanzwe ba muri ico gihugu ca Mozambique. N'igisirikare cy'u Burundi cyari kirangije ikiringo caco cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Kaze rero mwidonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse guha ubushikiranganje mu byo bujejwe ari mu budandaji ikiringo cy'iminsi 15 ngo bube bwatunganije ibijanye n'ibiciro by'ibyankenerwa. Ibyo yabishikirije ku munsi wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abene gihugu. Tumukurikira. Umenga nta burongozi bw'igihugu buhari. Ubu rero ubutegetsi bw'igihugu butegeza kubaho kuko ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko. Uburongozi buhagarariye amategeko. None rero nsaba ubushikiranganje bw'ubudandaji bitarenze iminsi 15 mutwereka umugejeje mushinga ibiciro. Nayo mu gihugu ca Mozambique abarundi basanzwe ba muri ico gihugu bariko bahura n'ingaruka mbi z'imyigaragambyo iri kibera muri ico gihugu, aho ni inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi. Nayo byavuye muri ayo matora abene gihugu bo muri ico gihugu bakaba batabyakiriye neza, eka baca bihereza amabarabara. Ni nkuru dushikirizwa na Anita Ndabacekura. Mu gihugu ca Mozambique haribonekeza umutekano muke muri kino gihe. Ihungabana ry'umutekano muri ico gihugu rikaba ryaturutse ku migumuko yo kwiyamiriza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi uyu mwaka turimwo w'2024. Ivyo rero bikaba biriko bikora ku barundi basanzwe baba muri ico gihugu, aho usanga badashobora gusohoka igisagara kubera ko badafise iyo baja. Ni mu gihe abava mu bindi bihugu bobo bariko bahungira mu bindi bihugu canke bagasubira iyo baje bava. Abarundi batari bake baba muri ico gihugu baramaze mbere no gusahurwa ivyabo mu mamangazine. Abo barundi bagasaba leta ko yobafasha bakaronka uko bava muri ivyo bisagara biriko biberamwo imigumuko canke naho bakabashira ku buserukizi bw'igihugu cy'u Burundi muri ico gihugu, ambassade, nk'uko ubuserukizi bw'ibindi bihugu buriko burabikora. Mwomenya ko iyo migumuko yahereye ku mugwa mukuru wa Mozambique i Maputo ica irandagata no mu bindi bisagara. Tukibandanya nano makuru yacu nyene, igisirikare cy'u Burundi caraye kirangije ikiringo caco cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia, aho n'inyuma y'imyaka itari mike igisirikare cy'u Burundi kiriko gifasha igihugu ca Somalia kuronka amahoro n'umutekano. Emery Nimbona. Abasirikare b'abarundi bari bamaze imyaka 17 bafasha kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Imigambi yo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia ariyo AMISOM na ATMIS byaraye bisubirijwe n'undi mugambi mushasha wiswe AUSOM. Kwigenekezo rya 2026 kuno kwezi kwa Kigarama, umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu mu gihugu ca Somalia ariwe Abdullah Kadir Mohamed Nur yandikiye umushikiranganje w'imigenderanire mugenzi w'u Burundi ku inteko z'u Burundi ziri mu gihugu ca Somalia zitazobandanya ziharanira amahoro n'umutekano muri ico gihugu kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa nzero umwaka wa 2025 twimirije. Intandaro nyamukuru yatumye iyo ngingo ifatwa no kudahuriza cyane ku bijanye no gushaka kugabanya ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu ca Somalia. U Burundi bwo buvuga ko ingabo zibuserukira mu gihugu ca Somalia zitoja munsi ya batayo zigera kuri 2. Gaspar Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi
ibi nivyo ashikiriza kuri ico kibazo. Uburundi rero bwaranditse bwanikira ishyirahamwe rya Afrika nk'uko byahora yuko Uburundi bushobora gutanga abasirikare batari munsi y'ibatayo zibiri, ibatayo ikwiye n'abasirikare batari munsi y'850 ama mugabo gacushirako n'abandi bibafasha hirya no hino, umva baba hafi ibihumbi 3 by'abasirikare kugira ngo bashobore kubandanya bacungira amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia muri EUSOM iyo nshasha nk'uko byaremeze ubu. No kuvuga yuko igitigiri kiri hejuru y'ibatayo zibiri nta ngorane Burundi bwo gitanga, mugabo munsi y'ibatayo zibiri ntibikunda kubera Somalia turahazi imyaka 17 tumazeyo n'umutekano ingene wifashe, ibikorwa dukorayo birazwi neza ingene byifashe. Ishyirahamwe rya Afrika gushika ubu ntiririsha Burundi ngo rivuge yuko ivyo bidashoboka canke bishoboka, mugabo twarabonye inzandiko hirya no hino bavuga ngo ishyirahamwe mpuzamakungu ngo ryakuye Uburundi ku rutonde, ko bamenyesha yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU atari ryo riraba ibitigiri bija kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, yemerera gusa igikorwa ko kiba. Kugeza ubu igisirikare cy'u Burundi cyafatwa nka kimwe mu bisirikare bikomeye vyagarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia. Gabriel Rufyiri nawe asanzwe arongoye urwego rw'inararibonye mw'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, asaba leta yuko hokwama habaho isuzuma ry'ibijanye n'ubutunzi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore guhagarara neza. Ibyo yabishikirije nawe nyene ku munsi wa gatanu hari mu kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru na bene gihugu. Mu mwaka uza by'ukuri dukore gutyo, umwe wese yumve ko ari redevable devant le peuple. Niko kuko mwumvise ingingo 39 ibwizo shingiro civuga, murumvise novuga nyinshi, hariho nyinshi cyane novuga, kandi nk'iyo conseil communication social iri muri constitution, rero mu ncamake sinifuza kurandira ko novuga byinshi cyane, nshatse kuvuga tuntu tubiri hamwe nko mu mwaka uza iyo migwi y'abahinga y'aba expert bo propose aho ikibazo bahejeje kuvuga kijanye n'ibitoro n'ibiturire. No, jenda ndacita ikibazo c'igitoro mumbabarire, ndacita ikibazo c'amadovize. Nishiko ndacita kuko usanga ugiye mu bibazo mu masosiyete mbaje kubabwira OTB ibibazo iri kwiragira. Ugiye mu aya masosiyete yandi menshi asanzwe agira muri production afise ivyo bibazo. Rero jewe nifuza personnellement yuko nka conseil économique et social erega na ombudsman sinzi ko murasoma amatexe ya ombudsman registre ombudsman Burundi. Navyo bibazo biririmo. Sinzi ko murasoma amatexe aregisa CNDH nayo nivyo birimo. None kubera ko ivyo bibazo batavyicarira habuziki nkuko Sebaronda bivuze. Azo nzego zigomba kubikora. Kuko CNDH ijaho narabigize mu ruhara ndazi neza ingene yubatse. Conseil économique et social irahari. Nguma ndege ko ni ikintu gikomeye cyane. Rero mu ncamake hamwe mu mwaka uzabo abantu bo kwicara ka propose nk'amasenariyo amasenari 7 8 hanyuma bakabihereza urwego nshingwantwaro nayo nabo bakaheza bakavuga bati twe twafashe ingingiyo kubera ibi nibi genda azi ko ibintu byotora umuti twese twumve ko turi mu bwato bumwe igihugu cyo ndi cononekaye nta muntu numwe azovyungukiramo nta numwe nico gituma niyumvira yuko nkuko babivuze twese tuje mu rugamba rumwe twumve ko turi mu bwato bumwe butembaga twese dutembagara twese niko bizoge nuwibaza ko afise ndababwije ukuri ntaca azoronka. Ni hano rero ano makuru yacu yo kuno munsi arangiriye, mwari kubiyashikirizwa na jewe Adrien Sibomana, ariko mu kurangiza ano makuru nipfurize abakunzi mwese muri ko muradukurikirana musozera neza no mwaka wa 2024 ndanabipfuriza mwaka mwiza wa 2025 nawe utaha.